nagira ngo dutangure gushimira Imana yo yatugiriye ubuntu muri iki gihe c'ikarema nk'abarundi, tukaba twarashoboye kuba mu gihe c'ikarema, ego naho twakibayemo n'ubwoba bwinshi. Gushika rero uyu munsi tukaba tugishobora gukorana, bishimira Imana kuko hariho benshi batashoboye kukibamwo ngo bakorane bagire amakoraniro, ariko byose bigirira neza abakunda Imana. Rero ko yari yatugiriye ubwo buntu, n'ubundi ivyo ntibitubuza yuko dutahura amabanga duhimbaza ibanga rihambaye ariryo banga rya Pasika. Hanyuma rero nibidutegurira ca gihe kidutegurira guhimbaza uyu munsi uhambaye, umunsi abahanuzi bari barabuye benshi bifuje kubona, kandi natwe rero tukagirirwa ubuntu bwo kugira ngo tuwuhimbaze. Hanyuma rero uwo munsi novuga yuko utegurwa n'iki gihe c'ikarema, ariko ku buryo budasanzwe, umunsi w'Imana bita uw'ibisandasanda no kubabara k'umukama. Hanyuma rero mu nyuma turaja kuraba n'ivyerekeye indwi nyeranda nk'uko wari wabivuze. Uyu w'Imana rero w'ibisandasanda no kubabara k'umukama, ivyo bintu bibiri nitwo bitandukanye. Mu ntango ico hahimbazwa ni ukubabara k'umukama, ariko guhera mw'iringanirizwa rishasha rya liturujia ryagizwe na Papa Pio w'icumi, ubu ni mweranda, ni Papa Pio w'icumi mweranda, hanyuma rigaheza rigashimangirwa nyene na ryasubiramwo rya liturujia ryabaye mu mwaka w'1970, niryo ryahavuye rishiraho iki gice c'ibisandasanda, urugendo rutangurwa n'umugirwa w'urugendo. Hamwe badukunda kuririmba tuvuga ngo abana b'Abahebreyi ngo batwaye ibisandasanda ngo baririmbira umukama, no kuvuga twifatanya na Yezu Kristo, tuhimbaza hamwe Yezu Kristo yinjira muri Yerusalemu. Mugabo yarazi kimujanye, ni yarazi yuko atagiye nyene kwambika urugore rw'inzahabu, yari yarabibuye inshuro zitatu, kandi yamanutse abizi, ibimurindiriye abizi. Maze rero kuri uwo munsi w'Imana w'ibisandasanda no kubabara k'umukama, turahera kuri uwo mugirwa w'urugendo. Urugendo nagwo muri liturujia ni ikimenyetso kivuga ko igihugu c'Imana kiri mu rugendo kigana Yerusalemu yo mw'ijuru, atari Yerusalemu yo muri Palestina. Hanyuma rero iyo mu bisanzwe hariho amajambo bigenewe, hari n'intimbo zibigenewe, hari n'imigigo n'ubwo rugendo biranga uko kwinjira kwa Yezu muri Yerusalemu, aho bavuga ati hozana mwana wa Dawudi, arakanina hazwe uje ku izina ry'umukama. Hama benshi abamwumva bakavuga bati ibyo bintu bariko aravuga sivyo, kuko ivyo ntivyavugirwa Mesiya, umwami yasizwe. Hanyuma nawe akavuga ati nibatabivuga amabuye arabikora, nibatabikora amabuye azobikora. Maze rero yarazi ikimujanye icyo. Inkuka y'imisa rero imaze itanguye, novuga ko duhimbaza ukubabara k'umukama. Nagira ngo mbanze ndabibutse yuko ibara ry'uwo munsi w'Imana w'ibisandasanda, ibara rya liturujia atari mwe twari tumenyereye ryo mw'ikarema, ni ibara ritukura. Ibara ritukura rikoreshwa kubabara k'umukama, ku Pentekoti, dukoresha no kuwa gatanu mweranda, rigakoreshwa n'igihe tuba duhimbaza iminsi mikuru y'abamaratiri. Rero iryo bara niryo rikoreshwa muri ico gihe mu nkuka y'Ukaristiya. Hanyuma rero n'ibisabisho n'amajambo y'Imana, liturujia y'ijambo ry'Imana igaheza ikaba yerekeye uko kubabara k'umukama. Kuko iyo tuvuze guhimbaza liturujia y'ijambo ry'Imana dutahura iki? Ko atari bimwe byo kuja gusoma kuvuga ngo twitwarire amabibiriya hanyuma tuvuge ngo dusome aha n'aha. Oya, ni ukuvuga hari uko bihimbazwa n'inyifato. Turavyibuka yuko abakristo baba bicaye, mugabo kuri uwo munsi injiri uko igirwa rituba nyene bisanzwe nk'uko tuba duhagaze. Hari rero kubera ari birebire, kubera ari igisumwa kirekire cyo kubabara k'umukama, kenshi turahagarara. Hari aho bavuga ati twicare kugira ngo kubera ari birebire. Hari aho rero baheza bakagira nk'abaririmba kugira ngo uko guhimbaza ni ngo have ngo kuruhisha abantu.
novuga rero yuko muri make mu Imana w'ibisandasanda be no kubabara k'umukama, ivyo bintu bibiri, ayo mabanga abiri ni ukuyafatanya. Ayo mabanga abiri ni ukuyafatanya, naho yinjira mu gahimbare nako umwanya muto, ni ukuvuga kuzumushikana kuki, kumushikana ku kubabara k'umukama. Rero ibi ni kubifatira hamwe, kandi ubuzima burya niko bumeze, n'ubuzima niko bumeze. Rero uyu munsi w'Imana w'ibisandasanda no kubabara k'umukama ugurura yandwi nyeranda. Ni ikoraniro ryugurura yandwi nyeranda no guhimbaza kugurura yandwi nyeranda. Ibi rero naho uyu munsi tuba turiko duhimbaza kubabara k'umukama, no Pasika y'umukama, ntibitwibagiza yuko Yezu yazutse. Ntibiheze ngo bitwibagize ko Yezu yazutse, kuko kubabara k'umukama ikutwibagiza ko ivyo turiko turahimbaza ari Yezu yazutse. Kanatsinda uyu munsi nyene igihe tugira Eucharistia, no kuvuga tuba turiko turahimbaza ko yababaye hanyuma akazuka. Ivyo rero naho duhimbaza uko kubabara k'umukama, ntibitubuza kugumiza ku mutima yuko ari muzima yazutse. Rero uwo munsi w'Imana w'ibisandasanda no kubabara k'umukama uraheza ukatwugururira uko guhimbaza, kutwugurura iyo ndwi nyeranda. Iyo ndwi rero nyeranda, iyo ndwi nyeranda tugereranye na yandwi Imana yakoresha kugira ngo ireme, kuko novuga yuko iki gihe c'icungurwa ari iremwa rishasha. Ivyo Imana yari yariremeye ikabona ni vyiza, hama igicumuro kikaza kikabishiramwo akajagari. Kubera iki? Bivuye ku muntu. Umuntu niwe yabitabatanze. Kubera iki? Kubera atiyakiriye nk'umuntu. Burya ikibanza c'umuntu kiragoye, kuko mu biremwa bindi umuntu afise ikibanza cihariye, ni ukuvuga niwe ahuza ibindi biremwa, kuko niwe wenyine afise umubiri be n'umutima. Umutima ngaha mu Kinyarwanda bavuga ngo ni roho, mu Gifaransa ni esprit. Ni ukuvuga nicyo kiremwa conyene kigizwe n'ivyo bice bibiri. Ibindi ni ukuvuga bice bibi bikoko, ahandi akaba abamarayika. Niwe rero novuga ahuza, niwe asanganya, ni ukuvuga ivyaremwe. Ari mu kibanza rero kidasanzwe, ariko igicumuro ciwe nuko ico kibanza rimwe atacakiriye. Yashimye kucakira, maze muri uko kudashima kucakira yashimye kuba nk'Imana, avyohejwe na Sekibi yari yafashe isura ya sato ya kera, ca gisato ca kera, maze amwumvisha yuko ngo niyaramuka akoze ivy'Imana yamubujije, akigira nk'Imana, azoba nawe nk'Imana. Imana imeze gute? Imana izi vyose, Imana ishobora vyose, Imana ntipfa. Rero ivyo nk'ubu uyu munsi turabona aho isi igeze, ubwo badufise bw'iki kiza c'indwara, aho kiriko gihungabanya isi, abantu bapfa ku bwinshi. Rero ibi vyose, ububabare, amagara make, eka ivyo kutamenya vyose, kudashobora vyose, nico umuntu yohejwe na Sekibi yashatse kuba, kugira ngo abe nk'Imana, aba yishingire ati iki ni ciza, iki ni kibi, aho kureka Imana kugira ngo abari ibimuhishurira. Rero iyo ndwi ya mbere Imana yari yararemye byose bikaba vyiza, byaranonekaye kubera ico gicumuro, kubera gitewe n'iki n'umuntu atabaye mu kibanza ciwe. Hanyuma iyo umuntu atagiri mu kibanza ciwe, n'ibindi ntibiba mu kibanza cabyo. Ni naho rero Yezu Kristo, umuntu 100% n'Imana 100% yaje kugira ngo asubize ibintu mu buryo, kugira ngo ivyo umuntu wa mbere atari yarakoze aheze we abikore, hanyuma muri we mu bumwe bwiwe nawe dushobore gusubiza hamwe n'Imana, kuko niwe muntu yashoboye kubisubiza mu buryo akiyakira. Kuko iki gihe yindwi nyeranda novuga ko ahanini arema vyose bishasha, asubira kubigira vyose bishasha. Ku munsi rero wa mbere nta bintu bihambaye duhimbaza birimwo, reko turaba ibisomwa bibari ivyo kuwa mbere mweranda, hanyuma nta migirwa idasanzwe irimo. Kuwa kabiri nyene nta bintu bihambaye birimwo, turamenye yuko turiko duhimbaza nyene uwa kabiri mweranda, haba n'ibisomwa bijanye n'uwo munsi, mugabo nta kindi kintu kihari. Kuwa gatatu mweranda naho nyene, kiretse kubera imvo z'ubutumwa,
ni naho haba umugirwa udasanzwe aho abasaserdoti bikunze bitabaye nk'intambamyi nk'uku kwiki kiza kibibuza uyu mwaka hamwe hamwe niho abasaserdoti bahurira hamwe ba diocese yose bagahurira hamwe n'umwepiskopi hanyuma hakaba imigirwa ibiri kuko baca babonera akanya ko kugira ngo bashobore kuja guhimbaza wa kane mweranda bagaheza bakanagura sinovuga gusubiramwo kuko iyo umuntu avuze ngo gusubiramwo indagano cane cane yo kugamburukira umwepiskopi aha novuga yuko umuntu avuze ngo gusubiramwo no kuvuga ko ivyambere biba bitafashe no kuvuga handi umwaka wose ubuheze no kuvuga no kunagura aho dusubira abasaserdoti tukasubira tukamwemera tuti ko tukimugamburukira muri ubwo bumwe bwa ekleziya. Hanyuma ikindi nuko rero hacaba rero n'imigirwa yo guhezagira amavuta meranda azokoreshwa muri uyo mwaka ni nkako mwavuga ngo umwambiro mushasha amavuta mashasha kuko burya nko mu bihugu vya Buraya iki gihe akazuba kaba gasuye kugaruka niho ibintu biba bitangwe kuba bishasha ni nk'ubuzima bushasha ibintu kare biba tabuzima ibiti biba byarumye ibyasi bikuma ariko mu nyuma bigasubirana ubuzima bushasha. Rero muri iki gihe ca Pasika novuga yuko ayo mavuta mashasha niho ahezagirwa ayahe amwe harayo bita ya Krisima no kuvuga namwe akoreshwa mu ibatisimu agakoreshwa mu gukomezwa muri mutima mweranda akanakoreshwa igihe hatikwa abasaserdoti akanakoreshwa igihe n'abepiskopi batirwa. Ayo mavuta rero niho agahezagirwa n'amavuta yo gusiga abarwayi hakaba rero n'abakatikumene ni iyo migirwa novuga ija kuwa gatatu mweranda mugabo bivanye ku mvo z'ubutumwa. Hanyuma uwa kane mweranda rero novuga yuko tugeze kuwa kane hacaba ya inyabutatu y'iminsi sinovuga ngo iminsi 3 ni inyabutatu kuko novuga ko bihimbarizwa hamwe no kuvuga ko guhimbariza hamwe tuvuga nukuhe no kuvuga yuko ari kugerageza kuramvura kwegura kugira ngo Ukaristiya Yezu yashinze tuyihimbaze koko uyihebega umunsi hanyuma ukubabara k'umukama nako guhebega umunsi hama agacaba rero n'umunsi utagira amakoraniro ari wa gatandatu mweranda. Kuri uyo rero wa kane mweranda niho duhimbaza igihe Yezu yashinga Ukaristiya inzimano ya nyuma Yezu yasangiye n'abigishwa biwe hanyuma ivyo ariko arakora akabiha insiguro shasha byari bisanzwe bigirwa mugabo aca biha insiguro shasha igihe yavuga ivyo mukate n'umuvimbi yari bisanzwe bikorwa ariko uyu mwaka ico yabwiye abigishwa biwe yababwiye ati iki n'umubiri wanje uza gutangwa ku bwanyu. Hanyuma aravuga ati nimwakire munywe mwese iki gikombe nica amaraso y'isezerano rishasha isezerano ry'amaraso yanje aza guseswa ku bwanyu no ku bwa benshi kugira ngo abakize ibicumuro. Ivyo mu bisanzwe ntivyari bisanzwe bihari kuko byibutsa isezerano igihe Imana yabaha igihugu yabasezeraniye hanyuma ibyamwa byavyo bagaheza bakibihereza nivyo bakenguruka bahimbaza igihe Imana yabajabutsa ariko Yezu yarabihaye intumbero shasha ko agiye kutubohora igicumuro gitwara mu rupfu akatubohora igicumuro n'urupfu rwari ruduhanamiye mu rupfu n'izuka ryiwe. Niho yavuga rero ati iki n'umubiri wanje uza gutangwa ku bwanyu mugabo ibyo ntibikunda igihe bitagize gute bidafatanye no kubabara kwiwe no kuzuka. Kuwa kane rero mweranda biba bifatanye n'ubwo Pasika igumirimwe ahimbazwa umunsi ahimbazwa Ukaristiya urupfu n'izuka bikuma bifatanye ntidushobora kubitandukanya. Maze rero hari umugirwa wo wa kane mweranda hari umugirwa dusanga mu njiri yanditswe na Yohani honyene mu kigabane ca 13 guhera ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 17. Aho rero niho tubona umugirwa wo koza ibirenge. Aho abandi Matayo, Luka na Mariko bobo batwereka ariko
iyo nzimano ya nyuma yasange n'abigishwa biwe agashinga Eucharistia. Yohani aca twereka uwundi mugirwa yagize Yezu yagize wo koza ibirenge abigishwa biwe. Aha rero abandi bagira imigirwa yo kwityorora yari isanzwe igirwa, sivyo Yezu yagize. We yarahagurutse aboza ibirenge. Bibiliya rero iratwereka uburorero bwinshi burimwo uyo mugirwa yagize werekeye koza ibirenge abashitsi b'iteka. Umushitsi w'iteka ikimugirwa yagirirwa turabibona nko mu gitabo c'Amamuko mu kigabane ca 18 mu karongo ka 4, aho babashitsi batatu bara abamarayika bagendera Aburahamu, hanyuma kubera inyuma y'urugendo rurerure akababwira ati babazanira amazi kugira ngo mwifutse ibirenge kuko babashushe. Rero waramugirwa ukorwa n'umusuku canke ugakorwa n'umuja, bikerekana imigenderanire y'iki y'umuntu muto, byakorwa n'umuntu muto abikorera umuntu mukuru. Yezu rero ni uwo mugirwa yagize. Uyu rero yabigize kubera iki? Yerekana ko Mesiya yaje ari Mesiya, atari waje akorerwa ariko yaje ari ukorera abandi. Hanyuma bikarangura rero bimwe bikwiye ijambo dusanga muri Izayi kigabane ca 53 aho bavuga ngo yikoreye ingwara zacu n'ubuga bwacu, no kuvuga umusuku w'umukama. Yemeye gukorera umukama kuko burya ingorane dufise niye. Ingorane dufise nuko dushaka gukoresha Imana mu nyungu zacu. Rero we ntiyashatse ko Imana, iyo Mana dukoresha mu nyungu zacu, tuba turi ko tuyigira ikigwamana. Ni Imana ukoresha mu nyungu zawe kugira ngo yikorere. Rero we nuwe yatweretse ko yaje gukorera Imana, aho Adamu yashatse kugira gute ku Imana ayikoresha mu nyungu ziwe. Kandi abantu b'iki gihe rero ingorane dufise niye, niyo yo gushaka Imana idukorera ibintu, Imana itugwiza imikate, Imana idukorere aho kugira ngo natwe tuheze tuyikorere. Kuko Imana yaturemye kugira ngo tuyimenye, tuyikunde, tuyikorere, hama tuzobane nayo. Iki rero cyo kuvuga hari abantu usanga bavuga ngo umukozi w'Imana mugabo ari agira gute ariko arayikoresha mu nyungu ziwe, kubera mu nyungu ziwe, kubera ibyubahiro, kubera n'ibyo akuramwo, ugasanga ariko ayikoresha mu nyungu ziwe. Aha rero Yezu nico gituma uyo mugirwa wo koza ibirenge, kumva yuko Yezu avuga ati muzoba muhiriwe nimwabitahura ibyo bintu. Rero Ecclesia irawubandanya mugabo ingorane none turabitahura igihe tuba turiko turabigira, kuko n'umugirwa tutamenyereye. Nikimenyamenya yuko tutabitahura kanatsinda n'ibyakorwa hariya mu buseruko, hariya mu ntara zo kwa Yezu, hariya yavukiye. Nikimenyamenya yuko tutabitahura nuko uzosanga henshi batabikora kumwe. Ugasanga baravuga ngo nkuko bariko barahimbaza, haraho usanga bazanye amazi menshi mu isengero kugira ngo mu bisanzwe mu guhimbaza umusaserdoti niwe yoza ibirenge abandi muri icyo kibanza ca Yesu, ariko ugaca usanga baciye babwira n'abakristo ngo bagende umwe ngo aje koza ibirenge ngo batumvikana kugira ngo kibe ikimenyetso cyo gusubiza hamwe. Nukuvuga iyo ntumbero iyo mugirwa abayitesheje intumbero, kandi vyerekana yuko atatahuye uwo mugirwa, kuko uyo mugirwa Yesu yakoze turabona muri Bibiliya ico byasigura. Rero no kuvuga aho umukuru, aho umusuku umuja aba ariwe yoza umuntu mukuru, Yesu nawe yishije bugufi kugira ngo atwoze ibirenge. Hanyuma rero kuwa gatanu mweranda duhimbaza kubabara k'umukama. Nta Eucharistia ihari, ibara ryo kuwa gatanu rya liturgia ni ibara ritukura. Hanyuma kuri uyo munsi duhimbaza ukubabara k'umukama, uko ikoraniro riba. Benshi barabizi ingene urongora iryo koraniro uyo munsi aheza agatangura agafukama canke agakubita inkoro hasi mbere ya altare atakintu na kimwe kihari. Hanyuma mu nyuma tugahimbaza mu gusoma amajambo y'Imana, kugira liturgia y'ijambo ry'Imana. Mu kurihimbaza tugahimbaza ukubabara k'umukama. Hama mu nyuma hagaheza hakabamwo n'umugirwa wo guha icubahiro umusaraba waturokoye.
na kwa gatandatu nta koraniro rihari mu bisanzwe, ariko kubera igiteramo ca Pasika kenshi uca usanga kiba ku murango bakitwa ngo igiteramo, nta giteramo co kumuhingamo kibaho, igiteramo ni co mwijoro. Ni kwa gatandatu mweranda nta koraniro rya liturgia rihari mu bisanzwe no munsi wa gacerere aho Yesu abemanutse uzima, hama bigaheza bikarangirira bikarangirira mu giteramo ca Pasika, aho rero duheza tugatangura guhimbaza umunsi mukuru wa Pasika, aho muri ico gicugu abatizwa abakatikumene bamwe bitegura, bamwe baba barateguwe kugira ngo babatizwe, hanyuma byose bikaba bishasha. Ibyo rero nagira ngo umukama niyaduha ubwo tukawihimbaza, ariko bishobora kudashoboka ivyo kugira ngo tumenye ivyo tuba turiko turahimbaza. Muri make rero ibi nivyo nari nifuje yuko tugerageza kuronka ku muco, ibi vyerekeye uw'Imana w'ibisandasanda no kubabara k'umukama, hanyuma ni n'indwi nyeranda isozererwa mu giteramo ca Pasika tugire Kristo. None rero tukaba dufise umaze kutwandikira abaza ikibazo, yitwa Nintunze Leonidas Makamba, ati nashaka mbaze ku munsi mukuru wawe w'ibisandasanda, ati Yezu yinjiye Yerusalemu, none ryari rya mbere agiyeyo, ati kubera iki bahisemo kumusasira ibisandasanda? Rero ibi kugira ngo umuntu abitahure bisaba kuba usoma Bibiliya kugira ngo umenye nk'ubu, kugira ngo nk'uko nk'umwami Dawudi igihe yinjira ubwa mbere muri Yerusalemu yimitswe, ni ukuvuga n'uwasizwe n'Imana, warungitswe n'Imana kugira ngo arokore igihugu ciwe, n'umuntu yitorewe n'Imana. Rero ryari rya mbere yinjira icese, yaramaze kwinjirayo kare, mugabo ubu uye ikimuzanye nkuko avuga ati nimwamara kumumanika, nimwamara kumuduza no kuvuga ni bimwe bavuga ngo abari ngo byavuye hejuru, nimwamara kumuduza akicara kuri iyo ntebe, mugabo iyo ntebe yari yagiye kwicara ko n'intebe yihe, n'intebe y'umusaraba, kumbure bica bidusiga, ni intebe y'umusaraba, niho yerekaniwe ubumana bwiwe, ngo muzoheza mumenye uwondi, niho muzoheza mukamenye. Rero nico gituma yari yinjiye muri Yerusalemu, yari yinjiye kugira ngo koko icyamuzanye kiranguke. Kuva ari imyaka 3 yose yigisha, twumva ko tubatari bwamumenye neza, ntibari bwamumenye. Yego, kandi urumva n'igikorwa c'icunguru, naho yakiza abantu, akabohora abantu amashitani, akabagirira ikigongwe, akagira gute, akihindura hose ntibamumenye, byari bwaranguke. Burya mu rupfu n'izuka ryiwe niho twacunguriwe, niho yadukuye mu migozi y'igicumuro, kuko byose byari birangutse. Yego, ati kubera iki none bahisemo kumusasira ibisandasanda? Uko niko n'umugirwa wagirwa igihe umwami yinjiye y'icubahiro, ni nka kujya ngaho iwacu bavuga ngo gutera ibitongati, ni ugutera ibitongati kwa hariya ni bwiza. Kumbura handi mu kindi gihugu ntibatera ibitongati bagira yego, ni nk'ibyo bisandasanda n'ahandi urumva ngaho iwacu twoca dutera ibitongati, hanyuma ingwiza, hama tugasasa n'iki n'imisezero. Yego, uwitwa Yves nawe ati ndabashimiye cyane kw'iyo nyigisho muduhaye, nta kindi yarengeje ko. Hanyuma nawe ati ayocu yabaza ati mbega wa gatanu mweranda, ati umuntu aronse akanyama yo karya? Urumva umuntu akiri muri ibyo ko Eklezia bitubwira, buryo umuntu aguma ari mu byo kurya nawe nyene nta gaciro kiwe, nta kuntu kwiwe, no kuvuga niwe mwavuga turya nk'inka ugapfa nk'imbwa, ngira usanga atakunda kurya kenshi, ati ntaronka umunsi ivyo ari byose ako kanyama baronse uwo munsi nakikigeragezo. Yego, nibaze yuko yatahuye. Reka twakire undi ku murongo. Alo, mahoro neza Renova. Nimpore hama umusaseredoti arakoze cyane gose, aravuze ati umusaraba ni waducunguye. Nagomba rero mbaze, none umusaraba umuntu yowuha icubahiro kingana gute mu mutima nibahezagiye? Urakoze, reka kwishure. Ego, kubera turi mu kiganiro ca liturgia kuwa gatanu mweranda, hariho umugirwa tugira haragera igihe twamaze kuhiheza liturgia y'ijambo ry'Imana, uko barakumukama twayihejeje, hanyuma hakaba umugirwa rero iyo tumaze gusabirana wa rutonde rw'abantu benshi dusabira, haca haza rero umugirwa wo guhimba, wo kuhicubahiro umusaraba. Maze rero turabona ingene bitangura, umusaseredoti umusaraba ufutse, hama akavuga umusaraba wa Kristo, numva ako agenda atera intambwe awerekana, hama hakagera igihe rero
bamwe baza bakawusoma abandi bagafukama abandi bakawukorako bijya rero nibwo buryo bwo guha icubahiro nibwo buryo bwo guha icubahiro. Guha icubahiro rero ni ukuvuga yuko burya hariho ibintu mu buzima usanga bigufitiye iki bigufitiye guha ikibanza ca mbere utapfa konona uko ubonye bivanye n'agaciro bifise. Rero umaze gutahura uwo musaraba, kuko Pawulo mweranda aravuga ati ku Bahebreyi ni igitsitaza, ku Bayahudi bambe ku Bapagani ni ubusazi, atari ko kuri twebwe ati ni ubwitonzi. Ni ukuvuga rero abamaze kumenya ku gaciro k'umusaraba, kandi burya noneho na shitani irabizi gusumba twebwe, irazi agaciro k'umusaraba kuko niho novuga yimikiwe, niyo nzira yaciyemwo kugira ngo atubohore. Nicyo gituma rero twoheza tukagaciro. Ku muhiga bw'ivyuma ntibikunze, sinzi ko mwoheza mukabandanya, sinzi ko mwoheza mukabandanya, ariko ngira mbega sinzi ko yabubajije ko ari ku munsi wa gatanu mwerana nuko ari mu buzima bw'umukristo igicubahiro umusaraba. Kubera ikiganiro ca liturgia sinzi ko yavuze mu buzima bwa misi yose, ariko twebwe natwe kuri uwo wa gatanu mweranda niho hari uwo mugirwa nk'ikoraniro rya liturgia aho tuwuha icubahiro. Aho tuwuha icubahiro, abumva igifaransa bavuga ngo veneration. Veneration no kuvuga icubahiro kijanye n'iki kirimo n'urukundo. Murakoze. Witwa Felix Imparamirundi ati mbe mu ndwi nyeranda umukristo ahamagarirwa gukora iki cuzuza canke icunganira ivy'aba yamazemwo imisi muri ico gihe c'ikarema? Mu bisanzwe iyi ndwi nyeranda yategezwa nyene kuba indwi ikomeye yo kuba cyane cyane tubanze twumve baba katikumeni, natwe tuba turiko turabaherekeza kugira ngo hategerezwa kuba nyene nk'amapfungo, niko novuga umwanya wo kubana n'umukama, ikaba yandwi ya mbere Imana yakoresha kugira ngo ireme ibintu bikaba vyiza. Ni rero nico twoheza tukavyumva ko ari indwi isozera indwi kuko yadushikanye kuri iryo shunguko. Umukristo mu bwiza ntaca gizagiza ati ico kiganiro ati kirabafasha cane, ati nimuhezagirwe. Hanyuma ikindi ndabona kwibazo ari byinshi cyane. Medali Gitega tinashimye igisho mwaduhaye ariko narasabye nimero ya Patiri, ati ntayo ndaronka muhezagirwe. Ngira ngo tuzikoronsa Medali kuko arayifise, bashaka ico mushaka kuvugana mudashaka gucisha mu kiganiro. Gira amahoro Padiri ndi Bonite muri Pawasi Rukago, ati mbe ku munsi w'isanda turaririmba Gloria, ati mbe wogenda atashimye, ati mbe wogenda atashimye afite yoba. Muze murandika neza ko hari aho bigorana gusoma, ati mbe wogenda atashimye afite yoba acumuye. Murako sinzi ko mwatahawe ikibazo. Wogenda adashimye sinzi ko arico yashatse kuvuga. Ngira ngo nico yashatse kuvuga kumbure. Turarimba Gloria ku munsi w'ibisandasanda. Urumva hari ico tugira n'uko rugendo, hama mu nyuma hakaba iyo ntuze kuba baramuga aho turirimba Gloria ni ku munsi wa kane. Ku wa kane mweranda turirimba Gloria. Igihe bagenzi bano ya nyuma. Kubera ikiho bagira ku munsi wa kane. Harya rero no kuvuga nibara rirera. Rero ntituba tukiri novuga ko ari iminsi mikuru ya Pasika iba yatanguye. No kugira ngo gusa tubihimbaze neza kimwe kwacu. Rero kuwa kane mweranda tuba twatanguye iminsi mikuru ya Pasika, hanyuma mugabo ico gihe ibintu byose bica bihagarara. Niyo Gloria ihagarara izosubira kwipa mu giteramo ca Pasika. Hariho Rafael Gitega ati ndakenguruke umusaserodoti ati wacu ku nyigisha duhaye, ati mugabo ntiyatahuye neza ngwene ijya misi 3 myeranda ifatanye. Ya misi itatu ngene ifatanye novuga ko ari nk'imisa imwe itangura kuwa kane mweranda ikarangira mu giteramo ca Pasika. Nivyo ngira yavyumvise. Ndaramukije amahoro ya Kristo ni Pacifique Bujumbura, ati modu impanuro ihe yo guhimbaza imisi mikuru na nyaburya ngo buhari ikiza cateye. Ibi rero no kuvuga ico nahereye ko mvuga nti dushimira Imana kubona yaraduhaye yatugiriye ubuntu tugashobora kuba dushobora guhura gushika uyu munsi. Ingingo zishobora gufatwa ntazo nzi, dushobora kuyihimbaza nkuko tudashobora kuyihimbaza. Mugabo igihambaye niye, igihambaye nuko yatugiriye ubuntu, mugabo nitwagira ubwo buntu hanyuma tugashobora kuyihimbaza nuko twokumva
ko uyu mwaka w'ibihumbi 2020 ni ukuvuga yuko twabaye mu gihe c'ikarema ku buryo tutari bwigere tubamo, kandi byo dufasha gutahura igihe c'ikarema n'igihe cyo gucungurwa cacu. Ego murakoze. Janine ku Musaga ati nacerewe, ati nibise n'ikiganiro, nagira ndamutumire kukurikirana igice saa 3:15 15 umwijoro kugira ngo ashobore gukurikirana ikiganiro kiriko kirasubirwamwo. Hanyuma wundi mukiza ati yeza kuzwe mujewe numva nokenguruka cane ku muco umusaserodoti aduhaye, kuko benshi babijamwo ngo batazi ineza isiguro yavyo. Ni Pascal niyo ndiko mu Ngagara ezagirwa. Uno munsi ndabona ko benshi ahanini bashimye cane inyigisho. Shalom ndi Jeanne Musaga, mbega yo amavuta mwavuze amwamwe yose uko ari ava mu giti kimwe, ava mu giti kimwe, ngo none Yezu atarazuka umuriro wariho wamye abasokuru bakoze nabi barawugiyemo. Bo ashaka kuvuga umuriro udahera, ngira ni umuriro udahera kuko nanzi ko yavuze umuriro nyene. Narinzi ko ari umuriro tumenyereye, ariko nje numva ko ari umuriro udahera. Uyu yatangiye kuvuga ngo none amwamwe ngo yose ngo ava mu giti kimwe amavuta. Ava mu giti ca olive. Yose ava yose samwe. Yego. Hanyuma ati none Yezu atarazuka umuriro wariho. Umuriro wariho wapi? Ndagenda basabe ko muza mushaka ko tubishura neza, muze murandika neza, kuko harasanga ubutumwa bwanyu budatahurika. Umuriro no kuvuga cyane cyane kubona shitani ihari. Uyu muriro rero ni kuvuga ni kibanza cagenewe shitani. Abazo bayikurikiye, abasokuru bakoze nabi barawugiyemo. Ico kibazo bandanije avuga. Ariko imunyigisho nuko Yesu yaje kugira ngo acungure n'abari imbere yiwe bose. Ego. Kwa gatandatu mwerana nico gituma bavuga ati yamanutse. Yaramanutse, duhimbaza ko yamanutse gucungura abari babuhewe kuzimu. Baravuga ko naberanda ngo bashoye bazutse ico gihe. Baravuga ngo imva zari yuguruye, yego barabivuga muri Matayo, barabivuga. Ego. Ariko no kuvuga burya mwizuka rya Yezu Kristo twatanguye igihe gishasha, kwinjiye mu gihe gishasha muri bya bihe bya nyuma batubwira. Ego. Murakoze cyane. Nagira ndabamenyeshe ko hari ibibazo bitari bike, cyo gituma ikibazo kitajanye n'iyi minsi sinza kugisoma, umunyihanganire. Amahoro y'Imana bane namwe. Mbega ko Petero yihakanye Yezu, mbega Petero yararose umwanya wo gusaba ikigongwe. Ati mbega ni kubera iki Yezu yahaye Petero bukuru kandi yari yamaze kumwihakana? Mu mpumuco murakoze. Ndi Bonaventure Ngozi, Paruwasi Kiremba. Ego. Mbega ati namwe, ati mbega ko Petero yihakanye Yezu, mbega Petero ati Petero yihakanye Yezu, mbega Petero yararonse umwanya wo gusaba ikigongwe. No kuvuga yuko ukurikiranye usomye hari bitusaba gusoma. Bitusaba gusoma kandi ukaraba mu nkuru nziza uhera muri Matayo, muri Mariko, muri Luka no muri Yohana. Maze rero urabona yuko Petero burya Yezu yayimubwiye. Mugabo hari ikintu yari yaramusezeraniye, iki cyuko azokubaka ko eklezia yiwe yari yarakimusezeraniye. Kandi Imana ntihemuka. Rero harageze igihe Yesu aramubwira ati ubujya wewe uranyihakana. Mugabo hari n'ahandi nyene yari yamaze kumubwira ati Petero, Simoni Petero, nukuvuga shitani yabasabye kugira ngo ibagosore. Atariko wewe nagusabiye niwamara kugaruka uraremesha abavukanyi bawe. Imana rero no kuvuga ntigira gute, nti icyo isezeranye iragishitsa. Twebwe turashobora kubigira tugatuma biteba, ariko Imana iragishitsa. Naho gica mu zindi nzira kubera twamaze kubyonona, no kuvuga Imana iraheza ikabishitsa. Rero igihe yamwihakana ijya nyuma akisiba akagira gute, barahuje amaso. Bahuje amaso kuko kare kiriko ararahira burya ntiyabona igicumuro ciho kiri, ariko abahurije amaso yaciye abona igicumuro yakoze. Yego. Acararira, acarirwa, acarahunga. No kuvuga rero harageze igihe arihebura, arumva ko mugabe icyiza kihari nuko atabaye nka Yuda ngo yiyahure. Wewe yararize, araje igicumuro ciwe, arakigaya, arumva nyine ko byaheze, navyo bimwe Imana yari yaramusezeraniye yumva ko bidakunda. Ariko turabona igihe bahurira, igihe kuroba, yari yabwiye bagenzi we indwi
igihe yavuga ngo ndagiye kuroba nabo bakamubwira ngo natwe turajana muri rya joro igihe bari babuze tubisanga muri Yohani 21 ko ariho mu nyuma yamubaje ngo urankunda kuruta bamubaza inshuro zitatu haba naramubwira turazi byose ko ndagukunda amubwira ati ndagira intama zanje rero no kuvuga ivyo byose kujya kurira novuga ko ariko kwiga ibicumuro yego kwigaye yego nibaza yuko n'ikibazo kigira kabiri cy'ubukuru gituma abukuru mwahavuye muca mucishura nibaza ko inyishu irimo ndi Violette Diocese Gitega nawe ati mwavuze ngo kuwa gatanu mweranda nta ukaristi hari ngo nene kubera iki dusangira tamisa iba yabaye bijya no gusangira no kuvuga yantuze irimwe mugabo nta nkuka iba yabaye nta misa rero iba yabaye reka tubanze twakire mu myanya ku murongo alo amahoro neza cyane amahoro neza jewe ndakenguruka yuko icyo muri ko muravuga ku musaraba ku byerekeye umusaraba yego mubanze widondore tukumenye ni Leonce muhitira muri sekretariat agasheke muri Parawasi Masango yego hanyuma rero jewe numvise ko igihe bajana Yezu ku musaraba abayahudi iyo umuntu ariko avuga inzira y'umusaraba ngo abayahudi bamwe batinye ko Yezu yopfira mu nzira ubwo bamwe ntibashaka kumuburanira abandi baka yego urakoze rero ubwo ntibariko nabo nyine badusabira ikigongo yego urakoze yego no kuvuga nyine ko kuko ibyari byatanguye mu ijoro no kuvuga n'uburuhe n'iki ntiyariye ni nuko yakubiswe n'umuntu ze yari gupfira mu nzira kandi icyo bamushakira kitaraba buriya si kubera rwara urukundo aho batinya ko baca bamutwara bakaremerwa kandi bataramuha igihano bateza kizotuma n'abandi n'abamukurikiye badasubira no gucuza itima rero nico gituma batashaka ko agwa mu nzira si kugira ngo urwara urukundo nta rukundo rwari kugira umuntu umwice ukababare ababare hanyuma mugabo abanza shike hanyuma n'abandi babibone bamumanika babibone yego sinzi ikibazo ca Violette ko mwari mwahejeje kucishura ati kubera iki dusangira kandi atamisa Ego ico kibazo nyene no kuvuga yuko mu bisanzwe kuwa gatanu mweranda ni na Eucharistia ariko turasaba Kristo barasanga no kuvuga ati ico tuba turiko turahimbaza tuba turiko duhimbaza ko barakumukama hama twabonye ko ari mu mugirwa w'umusaraba mugabo haraba ico gice cyo kugira gute nta gice cyo kumanyura umukate kihari nta gice kimwe cyo kuvuga ngo no kuvuga nta consecration yabayeho nico gituma ta misi hari rero no kuvuga rero dusangira ku hostia zasigaye wa kane mweranda ego nuko ubundi yatindamukiza umusaserdoti w'umukama afise ikibazo ngo ko babona hariho abahimbaza Pasika kwa gatandatu nko mu masaha y'umunani ati no kuvuga ko inkuka ya misa itangura izo saha mu babwira iki ati ko twumva igitaramo kiba mu ijoro murakoze ndiye Jide Gitega ku Mushasha ibi byatanguye kuba mu magume kubera amagume ibi byatanguye kuba mu magume niho batangura kuvuga nyine kuko urumva n'ubundi usanga bitajanye kuvuga ngo ni gitaramo kandi ari ku murango izuba riva yego uyu ndati Jean Bosco Ngozi nashaka musobanurire neza none umunsi w'isandasanda twigisha iki umunsi w'ibisandasanda no kubabara ku mukama navuze babifatire hamwe kandi twumvise yuko ibara ari ibara ritukura yerekana iki kuko kubabara ku mukama bitwereka rero icyo bitwigisha ni ukuvuga ko ubu ni nahazwa bwiwe bwaciye hehe bwaciye ku kubabara kugira ngo ashikire ubu ni nahazwa bwiwe bwaciye ku kubabara baramwakiriye rero ni ukuvuga nka Mesiya ariko bigasha birangirira he birangirira muri uko kumumaramaza kumutetereza hanyuma ariko bikarangira he akaninahazwa n'Imana niyo nzira rero bitwereka n'ubuzima bujya niko bimeze yego nuko murakoze arundi mu Kristo ati amahoro ya Kristo turashima ibiganiro vya Radio Maria ati Burundi ateriko rero twaraye dutewe ati no gutakambira Imana tuje imbere Pasika ntituze tuyihimbarize ngo mu mazu murakoze ngo mu Kristo muri Paroisse Kamenge ego nibaza ko Imana izobandanya itugira neza ikadukingira maze tugahimbaza umunsi mukuru wa Pasika neza ati mutubwiye ko ku gatandatu ari umunsi w'agacerere ati twonoma tuzirikana iki nitwa Christina Igitega
murakoze ati ko mutubwiye ko ku munsi wa gatatu mweranda atamubwirwa ihasanzwe iyi hari yaritekanijwe ryari nibaza yuko atumvije neza eka nta mubwirwa hari kwa gatatu iyi hari yaritekanijwe hehe no kuvuga hari kuba imisa nk'irya yo kwa mbere mweranda kwa kabiri mweranda kwa gatatu mweranda hanyuma tugaca dutangura ya nyabutatu y'imisi mweranda mu bisanzwe rero uyu munsi kuko umunsi wo guhimbaza isakramento ry'ubusaserdoti ni kuwa kane mweranda bijana n'iryo sakramento ry'Ukaristiya ariko urumva kubera imvo z'ubutumwa kugira ngo baba saserdoti bacogana mu maparuwasi guhimbaza ishingwa ry'umukama wa kane mweranda. Reka tubanze twakire umunywanyi ku murongo. Allo nicyo nari nibagiye Renova muri Bukwavu. Ama ikibazo cy'iwanje. Ego. Hari igitabo coba canditsemwo igitigiri inkoni Yezu yoba yarakubise zoba ari zingahe mu muco murakoze. Ego reka umusozi utamukama akwishure. Ego. Ntabeshe nazo nzi kweri gaconzi nuko yakubiswe gusa ariko yaravuga ngo bareretswe yuko inkoni yo yarakubiswe barivuga sinzi ko ari ivyo oya ivyo mbona muri Bibiliya reka twisunga ibyo byanditswe ibisigaye ubwo umuntu agiye ngira hariya iroma ashobora gusanga inyandiko mugabo cyane twisunge Bibiliya iryo jambo ry'Imana yego naho gukubita nibaza kugira baziharure biragoye oya nire ko baziharura umwe akubita undi akubita byari bigoye aho ngira twari turiko tuvyitiranya n'imwe bya Paulo yavuga ngo yakubiswe 40 n'ukuyemo imwe ego nibaza muri ko muratubwira ibijanye no gatatu mweranda ego no kugira kubera imvo z'ubutumwa ego hanyuma ati mwatubwiye kandi ko ku gatandatu ari umunsi w'agacerera ngo twonuma tuzirikana iki ku gatandatu mweranda nukuvuga nyene aha kukunuma nukuvuga ni hamwe Imana no mu busa irakora ni nka kurya twofate nka kurya kwa Lazaro yari amaze 4 nivyo twumvise twasomeye yari amaze 4 nukuvuga yari amaze ngo gusanguka nukuvuga ni nyuma y'ubusa ariko Imana ikamusubiza ubuzima nukuvuga rero nyuma y'urupfu rwa Yesu Kristo muri ako gacerere kuko burya agacerere kafise agaciro gakomeye cyane mu kwemera kwacu nk'abakatolika mu guhimbaza kwacu kumva rero ko ari umunsi ugenewe agacerere kandi burya agacerere gatuma Imana ntivugira mu bwinshi muri uyu mwanya rero Yesu yamanutse hari agacerere ari mu mva aryamye mu mva ko byitanye no kugandara mu mico y'ikirundi oya burya kugandara burya haba harimo ibintu byo kurira harimo ibintu byo kugira nukuvuga kuzirikana no kuzirikana iryo banga ryo gucungurwa nukuvuga muri ako gacerere ni Imana ivuga aho Yesu yagiye akagira gute nukuvuga ubwo buzima yarabubayemwo none novuga yuko ari hamwe novuga ni nk'ubusa nta kihari ariko muri ivyo ni havamwe iki havamwe impundu ya Pasika niho havamwe akanyamuneza Imana niyo yonyene ishoboye ivyo yego arobaje ati ni kweri iki wamujanye kumubamba kumusaraba kuko yaherekejwe ngo n'abagore benshi ngo nta bagabo bariho nukuvuga ko ubwa mbere ho abatumwa bari bashwiragiye abo bamuherekeje nukuvuga abagore babona bo ucumva ko ntamba byirimwe mugabo abandi bari kubafata nukuvuga bari bamaze kuca kwinyegeza hama abagabo urumva abasigaye bari bahari n'abatari ku ruhande rwiwe mugabo rero umuntu avuze ngo nta bagabo barimo mugabo umuntu abagiye kure none Yohani ntiyari umugabo ko batubwira ko ari munsi y'umusaraba bari kumwe na Bikira Mariya bega nyine Yohani wowe ko ataco bamugize kandi niwe yarakiri muto umwigishwa yakunda ko yemeye akagumaho ntaco bamugize wewe hari hano muri Yohani batubwira yuko mu njiri yanditswe na Yohani ngo kuko yarazwi n'umusaserdoti mukuru sinzi rero ko ari kubera iyo mvo ariko cyane aho bavuga ngo umwigishwa Yesu akunda ni ugenda agashika munsi y'umusaraba uherekeza Yesu gushika munsi y'umusaraba nuko vuga nawe ku buzima yari yamaze kugira gute yebera nko kwebera umuntu yego yerekanye kwemera ko yarahagaze munsi y'umusaraba rero yego murakoze cyane Felicien muri Paroisse Rushubi ati bishure kiwe ati murakoze patiri ati nahora mbona bagira umugwigo wo koza ibirenge nkabisuzugura ubu ngo aratahuye yego
nibaze ko nabandi bariko barumviriza uwo mugirwa wo utahura kuko urahambaye cyane. Yego. Hanyuma Fidela muri Saint Augustin mu Buyenzi ati mbega none Yezu ntiyahora atemberera i Yerusalemu hari kubera iki Patiri uti nibaza yuko ati sinzi reka turare ikindi kibazo kuko ico muba mwacishuye ati ko hari kubera iki Patiri uti Imana ikurinde iyo ndwara y'icaduka ubwo mutwigisha murakoze. Amen. Yego iturinde twese. Yego mwaramutse Veniste Gitega ni kwera iki inkuru nziza yo ku munsi mukuru w'isandasanda bayisoma ari batatu kandi ntibayisome ntihasome abapatiri gusa no kugira ngo muri ubwo buryo bwo kuhimbaza kuko urumva tuba turiko turahimbaza kubabara k'umukama hama murabona ko ari birebire no kugira ngo ntibirambire abantu hanyuma n'uburyo bwo kugira ngo ufasha kugira ngo abantu bashobore kubikurikirana babikurikirana. Yego hari ubajije ati kwa gatatu mweranda ni kweka abasaseredoti basubiramwo indagano y'ubugamburutsi kandi bagamburuka no kuvuga yuko iyo umwaka uheze buryo umwaka uheze no kuvuga mwambiro mushasha. Yego umwari bayivuga. Yego Salvatore Nyandwi Gitega mbega Yezu yinjiye Yerusalemu abavuga ngo Hozana mwana wa Dawudi niho mu nyuma bavuze ngo nabambwe oya sibo no kuvuga yuko abavuze ngo Hozana hariho abaci babazibiza baravuga ati bazivye abo rero ni babandi bamye bamugwanya batamwemera nibo bavuga nyene ko ariko abononera n'idini ariko arasambura idini abo nibo rero bavuze ngo nabambwe n'ahandi bobo no kuvuga bari bumiwe abandi barashwiragira. Ego harundi ati nifuje kubaza iki kibazo ni kuki kwisandasanda icotezo gikora umwanya muto ntigiheze inkuka ya misa hoho insiguro y'icotezo mu nkuka y'imisa ni cyane ahubwo ngira avuga ku munsi wa kane mweranda. Ku munsi wa kane mweranda kuko no kumenya yuko ingene itangura ni nkuko nyene no bivuga ko itangura muri ako gahimbare nka kujya ko kubisandasanda nkuko nyene yinjiye mu ntuzi urumva igihe yinjira muri Yerusalemu avuga ati Hozana kari mu kanyamuneza ariko mu kanya bica bihinduka nabi. Novuga rero yuko reka twakire umunywanyi ku murongo. Novuga rero yuko ari nkuko byagenze ariko bigenda turahera kuri iyo Gloria Makengera kavuga hama byose nange kavuga mugabo mu nyuma bikaca birangirana naho tugaca twinjira muri muke bica bidushikana muri kwa guhimbaza wa gatanu mweranda bo kubabara ko ni nyabutatu nico gituma navuze ko ari nyabutatu. Hama rero tukabandanya n'aka gacerere bikaheza bikadugira muri cya giteramo ca Pasika aho tutera impundu tukaririmba ya Haleluya tuba twaramaze igihe kinini tutaririmba. Ari wundi Odasi mu Rumonge ati mugira amahoro kuko inyigisho zanyu ziratuma dutera intambwe mu kwemera no gukenguruka nta kibazo yabajije. Uwundi ati ndamukiriza umusaseredoti w'umukama ati kuwa gatanu mweranda igihe cyo kunamira umusaraba ko hariho ngo abasoma umusaraba abandi bakawubashira ngo ku bitugu none hemewe iki ni mu Kristo mu Gihanga icyo kubashira umusaraba ku bitugu abandi bakawusoma hemewe ikihe cyo umuntu yakora mu bisanzwe icyo kubashira ku bitugu no kuvuga uwakoreye no kuvuga si ibyo tuba turiko turahimbaza twumvise ko ari guha icubahiro rero hako umuntu awubashira ku bitugu yotuma abareka ntibawusoma basi bakawufukamira hama bakawukora kunamira kuko kumbure ni hamwe bavuga bati ntihagire uhava yangudukiza abandi ingwara kuri kwa kusoma kandi noneho ntibiri no mu karanga kacu k'abarundi basi yotuma awufukamira akawuha icubahiro canke akawukorako mugabo atarinze kugira gute kuwikorera bice bibi bindi no kutatahura rero harabo usanga bariko bagaragaza kugira ngo bumve ingene bofasha kugira ngo bahe icubahiro mugabo ugasanga babigize kutariko. Ego murakoze cyane ndi Jesus Marie mu Gwisabi iko ico no kuwahira ico no kwihora abo bazi bya Pasika kuwa kane gituma baririmba Gloria ngo nuko kuva Yezu ataraza kwisi bahimbaza Pasika sinzi ko ico nico mugabo uhera kuri muri rya mfungurwa ya nyuma yo kuwa kane mweranda no kuvuga bihaye insiguro shasha kandi umunsi w'Imana waciwe Pasika yaciba shasha y'aba Kristo. Ego murakoze Violette ni wagarutse ati none ko Simoni yakira umusaraba Yezu harageze igihe ngo awumusubiza ni hehe herekana ko yatevye akawumusubiza hama Yezu akawubambwa ko ngira sinzi ko ari
hariho abayisilamu bavuga ati Simoni niwe yabambwe mu kibanza ca Yezu, nawe ntabona aho ngo Simoni yasubirije Yezu umusaraba. ibi nibaza ko biri mu nzira y'umusaraba. Burya rero mu nzira y'umusaraba hari ibintu burya biri muri za nyandiko zitari muri Bibiliya. Aha rero no kuraba ibiri muri Bibiliya, icyo tuzi ni uko Yezu ngo yahashitse akaryama ku musaraba, n'ibyo byanditswe. Hanyuma bakamubamba, bamukuye ibyambagwa byiwe bakamubamba, hanyuma na Pilato agacashira ku rwandiko Yezu w'i Nazareti, umwami w'Abayahudi. We ariko yavuze ati ntibabonaho yamusubije umusaraba yawakira. Ni ukuvuga iyi ni intuze iri muri izo nyandiko, byinshi biri muri zijya ntuze mu nzira y'umusaraba. Akenshi usanga biri mu za nyandiko mu Gifaransa babyita apocryphe. Niho ubisanga mugabo icyo tubona cyo kandi twemera nuko ashitse i Golgotha. Ngo wenyene bamaze kumwambura ibyambagwa byo yari yijyamitse ku musaraba. Ntibavuga ngo ni Simoni, nico hanyuma baraheza baragira amubamba. Rero dutandukanye ibyo muntu ze ibyiyobokamana ry'abakristo babaye n'ivyo dusanga mu byanditswe byeranda. Ego murakoze. Eka umwanya w'ikiganiro usa n'ugira urangire, ibibazo byose ndushaka kubyishura kuko n'ibitari bike. Reka tusabe atwishyura ibibazo nka bibiri gusa nyinshi dusozera kino kiganiro. Ati mbega Yozefu tigera bamuvuga yari yamaze gupfa igihe Yezu bamufata yapfuye ryari bamufata ngo yoba yapfuye ryari ko atarupfu rwiwe ngo bigera bavuga ngo mwoduha umuco. No kuvuga ko Yozefu ubutumwa bwiwe yari yaburangije, kuko Yozefu turabona ko ari kugira ngo Yezu yinjire mu muryango wa Dawudi, kugira ngo ibyanditswe biranguke ko ari uwo mu muryango wa Dawudi. Rero yaramwakiriye, ubutumwa yarabwakiriye, arakira Bikira Mariya n'umwana, aranabahungana. Ubutumwa bwiwe bumaze kurangira, ibisigaye twebwe hasigaye tuje turaba Yezu, kuko burya naho turaba Yozefu. Yozefu nge tumuraba turaba nde? Turaba Yezu. Burya rero na Bikira Mariya tumuraba turaba nde? Turaba Yezu. Ego umwanya mbona iki kibazo ca nyuma turangiza. Ati Jean Martin mbega ijya siki ngo bahaye Yezu ngo yari inzoga ngo yari inzoga banki canke wari umuti kugira ngo ababwe sinzi byumvikana neza ngene ikibazo kimeze, ngo kugira ngo ababwe aho bamukubise. Oya, no kuvuga ni kinyobwa kibishe, abumva ikintu bita vinegre. Ni nk'inkebya kugira ngo igituma bayimuhaye rero umva biranabishe. Hanyuma ikindi nuko mba ari mumara inyota. Kugira kubabanza bara we yavuze ngo aranyotewe, mugabo ntikimumara inyota. Hanyuma icya kabiri no kuvuga yuko ico kintu kiza gutuma adacacikana n'ingoga, kugira ngo abanze akome ababare gose. Nico cyari kimaze. No ku patiri nibaza ko izo ntishoye kubirangiza byose, ariko umwanya n'umwanya. Sinzi ijambo rya nyuma mu majambo make kugira ngo kwimanuro kugira ngo turangize iganiro. Kumbure twari iyo twofasha uwundi mwanya, ariko ntibizoheza bikunde, nivyakunda tuzoba turi mu ndwi nyeranda. Kumbure ntituzoheza ngo turonke ico kiganiro tubyinjiremo neza. Ariko ico ndabifuriza naho kumbure kubera iki kiza tuzoheza ngo bikunde, byose bigirira neza bakunda Imana. Ico nuko twokimenya, niba bukunda Imana, Imana irahezeka byose ikabigorora, bikabigufasha gukura kugira Kristo.